uretse twabiyumviye muri intumbero nyene yo korohereza abenegihugu kugira ngo tubagabanirize urugendo. Twebwe twakoze tugenda gusisha ahantu hitwa Ibuta canke Ikiremba twagenda amasaha 3. Urumva rero twashika ngaho umutwe wamaze kunuka ubufu. Twiyumviye tuti rero reka turangire twushira ngaha ubusyo hafi kugira ngo abenegihugu ushobore kubantu bashobora gusyesha kandi ikindi nuko birafasha gutanga akazi. Hariho abantu usanzwe akora ngaho urusyo arahembwa n'umunyezamu nawe agahembwa. Tuhagaze ni pitongo twamushinga twabwira Serukirandage n'itongo ry'iwiwe hose kumanuka ku cyajya ateye ubwatsi bw'inka no gucarya hose guca biriya biti. Rero rero bigufasha bene igihugu kugira ngo bashobore kuronka amikoro na cyane cyane bashobore kuronka ibibatunga mu kuvugura baje tubashyira hamwe amashirahamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe bashobore kuronka umwimbu. Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage ikorera mu Ruvumu zone Bamba commune Bururi intara ya Bururi iruhande yo gufasha ugwaruka mu kururonsa ibikoresho by'ishure barafise n'uwundi mugambi w'ubworozi bw'ingurube aho bagwiza izo ngurube bagaheza bakaja baraziha imiryango kugira nayo yorore ndetse bakaba bafise umurima munini bahaye imiryango ya ntaho nikora kugira baharime ibiterwa mbumbarugo. Seti Niyongabo asanzwe aserukira imbere y'amategeko Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage aratubwira ivyuyo mugambi. Nitwa Niyongabo Seti nkaba mpagarariye imbere y'amategeko ishirahamwe ryitiriwe Pierre Kirandage tuma abana bashika ku ishuri yo twita Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage. Nkaba rero sanzwe fasha mujanye n'iterambere hano ku mutima wacu wa Ruvumu. Mu vyo mukora hariho kwigisha abantu abanyeshure mwatanguje umugambi wo kwigisha abantu ku buntu abanyeshure ku buntu rimwe mwawutanguye wanashima amatwa nsumira n'umukuru w'igihugu cacu Petero Nyakwigenda Petero Nkurunziza atarawiyumvira inyuma yaho mwariyumviye uyu mugambi w'ubworozi mbega iyi migambi yose mwagiye muyiyumvira gute? Murakoze cyane nkuko bivuze twatanguje umugambi wo abana bakwiga ku buntu kuva mu mwaka wa 2004. Twarabonye yuko abana bagira ingorane gushaka kuja ku ishuri cyo bituma twiyumviye yuko twoshinga iri shyirahamwe Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage kugira ngo abana bashobore kuja ku ishuri kugira ngo dushimangire ivyo bigenda gute. Murona imiryango muri rusangi usanga ifisa mikoro makeya twariyumvira umugambi wofasha ukaba nko gutera intege abavyeyi babo bana kugira ngo bashobore kuronka mikoro umwana agiye ku ishuri ashobora kugenda afunguye ivyo navyo kugira ngo ashobore gufungura ni kuvuga ko ashobora kurima hanyuma karonka umwimbu kugira ngo rero umwimbu uboneke twifuje ko turondera ingurube kugira ngo zifashe mu kongerereza umwimbu. Nizo mubona ngaha dufise rero izi ngurube ko dutegereje umugambi zivyaye tuca tubwira umurongo wo kugabangana tugahereza abantu benshi dusanzwe turi hamwe mwamenya yuko ngo tufatanye n'uri mugambi wo kurima indimo dufise imirima itari mike ngaha turiko turatunganya kugira ngo iyo miryango ishobore kuronka mikoro inashobore gufungura mu bijanye n'iterambere no kwiteza imbere ko nta muntu watera imbere ashonje. Yego no kuvuga zino ngurube muhejeje kuzigwiza uko twumva muraheza mukagabira ivyana iyindi miryango kugira nayo igende tunge mbega abo muzihaye biraheza bigahereriyo canke bigenda gute? Abo tuzihaye nabo nyene tuzokura muri umugwi nyene no kuvuga nazo neza mara kurondoka turafise ikiringo twihaye ico kiringo kimaze kurangira tuzoca tuja hamwe duharure turabe tumaze kuronka zingana gutya abazironse bazingana gutya bikenewe rero tubashaka kurondera gutangura kurondera inyungu no bwo dushobora kudandaza nk'ibi biguru tumaze kubona abantu benshi sanzwe turi kumwe mwishira hamwe baronse bagakwiba. None intumbero ni yahe mbega uyu mugambi n'indero y'abana bihuriye he? Birahuye cyane nakubwiye yuko mu ntango yuko nivyo tororeye amafaranga y'ishuri turafatanga ibikoresho
kubijanye n'abana biga amashuri. Rero ibintu bijanye no kubungabunga amagara bifatira ku gufungura. Kugira ngo ufungure rero ufise umwimbu nawo ugwizwa n'imborera. Rero n'isi yarataye akanovera bisaba rero yuko baturondeza ingene abantu bashobora gufungura bakoresheje ukugwiza umwimbu biciye mu gutabira n'amase y'ikirundi. Yego, mbega ku banyeshure umugambi ubafasha iki? Abanyeshuri uravye neza iki giho uru ruhongore ruri hafi y'ishuri. Nuvuga yuko abanyeshuri iyo hageze mu bijya vyigwa bibafasha kwitunganiriza imigambi yaravyo bita entrepreneuria basha babazana ngaha kugira ngo bashobore kuraba ingene bashobora kwitunganiriza ugambi duto bibafashe kwiteza imbere. Hagase ni pito aho mushinga twabwira terukirandage n'itongo ry'iwiwe hose kumanuka ku cyajya ateye ubwatsi bw'inka no gucarya hose kuca kwa biriya biti rero rero bigufasha bene igihugu kugira ngo bashobore kuronka amikoro na cyane cyane bashobore kuronka ibibatunga mu kuvugura bacitse bashyira hamwe mashira hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe bashobore kuronka umwimbu. Murabona hajya hepfo hariho ibiharagi ngaha naho murabona ko baharimye ibijumba. Uvuga yuko ibyo mwamara kwimbura mutushobora bandanya yashiraho iyindi mirima kugira ngo bashobore kubashiza. Murakoze. Abakenyezi baronkejwe ingurube n'uwo mugambi nabo nyene barashimira cane Fondation Accès à l'École Pierre Kirandage. Jewe nitwa Kinanirwa Julienne, nkaba nsanzwe nk'umwe mu barongoye iryo shirahamwe ngaha haruguru ry'uburimyi n'ubworozi ngaha. Hanyuma twebwe turarima, hanyuma turimye tugasoroma, duhejeje gusoroma hanyuma duhejeje gusoroma tugaca tugabura tugafungura. Hanyuma rero aya mase nayo ubworozi tugaheza tukaronka amase yo kugira dutarira aho hantu tuba turiko turarima. Ego, mbega uno mugambi rino shirahamwe Fondation bitiriwe Pierre Kirandage rimaze kuzana uno mugambi ku mutumba mwavyakiriye gute? Murakoze. Iryo shirahamwe rimaze kuza rya Fondation Pierre Kirandage rimaze kuza, twebwe twavyakiriye neza nk'uko babivuze. Baradufashirije abana bariga ku buntu, ndetse barabaha n'umwambaro wa uniforme w'ishuri kenshi. Hanyuma rero baradufasha nyene nk'intebe ku mashuri nitugura. Ishirahamwe rero turarishimira kuko ryadufashije ibintu vyinshi. Murakoze. Ego, none wewe ni wahava uronswa umuvyaro umwe warateguye aho uza kuwakirira, uvyiyumva gute nawe? Narateguye nyene. Murakoze. Narateguye ho ndawakirira, kandi jewe ndibaza ko ari ni hanini nzoworora nkabwira neza, hanyuma mugarutse muzosanga meze neza, ndakiye neza. Murakoze. Akajambo kamwe ko gushima woshikiriza? Jewe ndashimiye ishirahamwe Fondation Kirandage yaradufashije, none n'ubu rirabandanya. Hanyuma twungiye turungeje n'ibindi biri inyuma, turakenera nk'amazi kugira ngo tuvome amazi meza, kugira dufasha bakatuzanira amazi mu mihana. Murakoze. Twabashimiye. Nitwa Dorothea Basuma. Yegomye kuburyo shirahamwe rije twararyakiriye neza. Baragize duti abavukanyi baratwiyumviyeko, hanyuma baratubwira nuko haje ingurube. Turashima cane, barongera baratwereka naho turima, turagenda turarima. Hanyuma umwaka ugenze neza twimbuye, turagabura tugasabikanya, hanyuma tukongera tukabika n'imbuto, uwundi mwaka ugeze tukarima tugatera. Hanyuma jewe ndavye kw'iryo shirahamwe abavukanyi batwiyumviyeko, nukuri baragize neza cane, barongera baradufashiriza n'abana. Kumbure harimwo nabo batashobora kuronka ako kaniforome, bo bakiyumvira bakaduha ako kaniforome. Hanyuma jewe ntayandi majambo menshi mfise novuga, nkaba ndiko nza nashimye n'ivyo. Narashimye numvise babivuze. Jewe ndagenda muri ubwo bworozi bw'uburimyi, hanyuma ndabujemwo
hanyuma nizo ngurube uwo mwana yateye iteka ariwe Kirandaga nanje mbe ndimwo mu minsi ngezeko hanyuma rero ndashima rwose ubu bworozi jewe ku ruhande rw'iwanje ntako nobugaya nobushima cane tukaba tugarukiye tugize inama Ninja jewe amasenya ndiho kudayi aba kuri uyu mutumba nyene ahubwo kumenya amashimana yo yahejeje ikimvira baba bapfukanye n'ibishirahamwe rya Kirandage twarakengurutse cane tubonye biyumvira ico ciyumviro c'uburimyi ciyumviro c'ubworozi turashima cane bakongera bakazana n'iri terambere ryo kw'ishuri ryo kwigisha abana ku buntu ndetse bakabaha n'amaniforume rero tuguma dukenguruka rwose kugira ngo nk'umukama yoheze akabandanya atwongera n'iyindi migisha tukaba dukengurutse Vadina Sabimbona tena jewe nkaba ndimwo ngaha ari kandi turabana naba nyene bagize nyene ibintu vyeye barashimye cane kubera imigambi bagize kandi bakaca batwungura ubwenge bakagira bati muza tugakorana ubu turavyakira neza turabona yuko ari vyiza rero twebwe twavyakiriye neza kuko n'abantu bagira neza baradufashiriza n'ibibondo eka tukabaha amaneforome tukabaha n'amakaye tuvyakira neza none rero nano shirahamwe turasangiye murakoze cyane uretse twabiyumviye muri iyi ntumbero nyene yo korohereza abenegihugu kugira ngo tubagabanirize urugendo twebwe twakoze tugenda gusisha ambaye twibuta canke ikiremba twagenda amasaha 3 urumva rero twashika ngaha umutwe wamaze kunuka ubufu twumviye tuti rero reka turanye twushira ngaha ubusyo hafi kugira ngo abenegihugu ushobore kubantu bashobora gusesha kandi ikindi nuko birafasha gutanga akazi hariho abantu uzamba bakora ngaho urusyo arahembwa n'umunyezamu nawe agahembwa bagafasha ku bijanye no gufasha imiryango kugira ngo ishobore kwiteza imbere yego murakoze